Kidumu nawe umuntu afise impano ashagira chair de poule. Kidumu yakwakiriye wiwe arakugaburira vyose arabikora. Nashikiye mu muryango wiwe wambwira ati hano ndaguhaye izina mukobwa wa Nishi, mukobwa wa Kidumu. Kugeza mwana we yampamagara Esther Nishi na Kidumu Kibido gushikora munsi agakuje diza akakimpamagara Esther Nishi na Kidumu Kibido misi yose. Mugabo Kidumu arambwira ati none wa mwana wowe waje muri ndasi utazi intambara uri kugwana kwe utazi ihuza. Kwera ko bijya bintu jewe bon avant twabifashe nkaho mengo ko jenje nako ndasufra jenyine. Muzewe yasanga bimenyereye. Ego sinanse yuko nanjewe ishuga ndarironse no gitamo canke bigenze gute mugabo urashakisha ugadaza sade vuda ati sinanse narimbajije kwera warurifise hafi kugira ngaha hari ishuga dade gushaka ntipi sawa yabibonye ngaca ndimana yandikira ndamuhende urumva re ndavuga ati none mu vieux deje da kuba byifuza kwera iki ari kurinda kunshikiza muri famille wiwe sengera mbiye fata hotel tuzoriha bigenda ukuntu mugabo wenyene yagomba yuko ibyo bintu genre basi ntanariyezo basigeze ba sinoko nasigura byinshi mugabo yagufashe nk'umwana agomba gukuza mu muziki. Yes kandi atabintu by'amajoke birimo ibintu byo gufitira no kurakora sino nibaza yuko sukuvuga yuko numuntu sinzi kahise kiyo canke ibyamubaye ko nanje yewe ndi umuntu peut-être nta wunzi ndane wo ndiwe abantu bagize ngo ni buzz mugabo harageze igihe bwenge bugaruka kwa Kidumu ati kabiri kose oya tikajya kantu bigeze kubavuga ko kinda tiyumvira icabikuye kumbe bagateranya tena basuye kandi kwandika utundi gusa jewe nje ndagena namubwiye nti mama yake wishinga ibintu byari iwacu hariya too much kandi muzehe numuntu afise amateka menshi ubunye bo bariko bararondera ikintu cyose cyo tuma yononekara mugabo ntibishobora gukunda nabo bari ugomba biherero umwanya zomuciye intege Kidumu tubazo mwibagira pour du bon shaje naza yuko umuntu atinyingwe ntatinyiye mwinjiranye n'ukuri narivise ubwoba icambere hageze igihe ni ibyo bitakwikuramwo ubwenge tugane ngo bivamye kigiso twanane wamuye ugahena ubuvyaye narimbajije bashizemo ubuvyaye wagiye mu busambanyi urize usambana waje sinasambanye baransambanije oya bagusambanije baransambanije bagufasha ku ngufu shaka narakana gata niho navuga story yabaje kuma ugashugira gutyo arukira kana gato haje ndirinjiye na wewe nawe ni accident oya je sinigira mbesha nukuri n'Imana yo namana accident ya kabiri turayishika kuko bari kuriruka dufate ko barugiye kugira karirimbo ko arana ko asanzwe mvanga imiziki oya ahubwo sha yesterday ya Master Music ujya mwana n'umuzukuru wa Master Music ico no gishigikira vrema ico twokivuga twese urumva Master Music ile turahuriye nakumbuka bingi nakumbuka bingi asikata unasikia ili yabaza mwavyumvise sije ndabivuze mwapfuye ko baratakurongoye dada ni birefu l'histoire oyarindira gutuma ndira je naheruka nzora marene tugende buhoro marene waheruka kandi wago mumbere mukeba je ndakubera umukeba kandi usanga uri mubone batumye na yose yacu sambuka rindira gato je ndakubera umukeba wanje yarifise ngubu banyihakanye muri kumwe mukeba wanje banyihakanye muri kumwe je nanje nzobeshogwa vyinshi nayo wosanga uzi yari ni wewe umviriza ivyo ko muza muri hishanya mugomba kandi uravuga ko urasanye mwashatse gusangira uhisha ritumenye yari hageze bana bavuga oya abaririmbyi muragoye aho niho wagoranye twese uzi ko ari wamugoye Ismaila atekereza nigaje na mama rinza bivuga okay uramusavye ubugeni acara vya mu nyuma Imana ishimwe mukuru wanje hari umugenzi wiwe nyene muri undi mujama muri famille mugabo wiwe yamusanze ahantu nyene ariko aravuga utuntu acara mu cokoda ati bofu gute ngo bofu waho ngo rosura umugabo nishi kuva ryari Petero yakanye Yesu inkoko imaze kubikaga hi my people muraho mumeze neza mwaramutse mwiriwe bon après-midi bivanye n'umwe wese aherereye nibaza kumeze neza ariko uradukurikiranira haba ari kuri television canke ku telefone yawe canke kuri tablet canke ku mashini
twarumvise ko abadukurikirana muri ku kazi bazi ngo muriko murakora ngo muriko muraba ku mashini bon si vyiza mugane mu bibandanye kubera twe biradufasha hama ni dada Darling mwamaze kubona kuri Yagate kandi uno munsi ndabazaniye umudamu mwiza idemu ya bien ndabitswe mu mukumbuye kandi nibaza ko ari ikiganiro ca mbere yagize kuri online TV kuva garuka kamwe nibaza ko ata muntu atamuzi mugabo ni Esther Nishimwe urgiwe havuta ko kumuntu urgiwe Jagera ni Esther Nish najye bibuka byose Esther c'est la même chose biswatswe gutabururi bon en fait twize kuri indépendante yo cyangwa se la matutina yes ya ni Esther Nish umukunzi wanyu ndakunda kwa present umuntu nk'umukunzi wanyu kandi murabizi ngingiri kuri Yagate ni kugira iki ndabayagisha kuri bimwe musanzwe mutamenyereye ku buzima bwiwe n'umuzi guma tuyagena Esther Nishimwe nk'umuvyeyi reka ronda kwakire uramutse abakonzi ba Yagate n'abakonzi bawe eshi ndabaramukije cyane ndabatahije maro y'Imana bane namwe mwese ntanguza ntashama nk'umuntu w'umusenzi w'umupastor mwemera mu gihugu hama kutangaye dati je natangaye neza kutubwira mu byakone yo bandanya nuko rero hama rero nenda bakumbuye nkuko abivuze ari nkumbuye kuganira n'abakunzi banje bon c'est pas kuvuga ngo ahubwo ngo ikiganiro ca mbere nkoze kuva ngarutse ahubwo ni yaga n'ubwa mbere nkwaye na ya nivyo uretse iyindi minsi baba badufashe twatuyimaje by the way ndabikunze cyane ko nanje nari ndabagwaye nari ndabashashaye kaza na karibu naho namwe mwanyakire kuri TV yanyu nanje ndabahaye kaze mu misi yanje ya mamao ego ni Esther Nish canke mamao bivana n'izina ugomba kumwita umuhanzikazi w'umwanditsi vuza n'ama instrument atandukanye menshi cyane yatanguye umuziki uri mu maraso ofet yavutse umuziki uri muri we ava mu muryango usanzwe uzi mu muziki no mu mushatsi uriyo mbwa wanima wakumvise arimo sol yavutse umuziki yakuze mu muryango w'umuziki donc umuziki uri mu maraso yiwe arico gituma uno munsi ugomba tuvugane kuri we nk'umuririmbyi ari muri dasi umuziki mu Burundi kuri we kandi nk'umumama donc tumubuzana mu mpande zose ntaho dusigaza nta na hamwe nkuko mubizi rero reka dutangure ikibazo ca mbere yambwiye ngo ndambaza ibibazo byinshi mfise ibibazo 25 uri ready je bikene one uri ready no nano kunyibwira nakubajije uri ready ndi ready are you ready Are you ready? I'm ladies. Esther, turazi ko uri mu bantu twovuga babigeme batanguye muri industry y'umuziki mu Burundi. Intango yari imeze gute? Urugendo rwabandanyije gute? Uri proud y'umuziki? Ndakunda kwivana sha twenga. Y'umuziki ndundi nkobwa mu Burundi. Nkobwa. Barawuhaye na nkobwa. Nije nayihaye oyo ni banje nta wundi. Ikarangura. Okay. Icyambere nta muntu numwe yigera atera imbere atabanje guca mu bibazo. Twese turagwana tunapambana cyangwa no hino twemeza abavyeyi yuko ibyo tugiyemo atari ingeso mbi. By the way ku bwanje niko vyagenze nubwo vyashitse shitana naenda natega ariko natanguye bigoranye kandi nibaza yuko imyaka jewe najemwe mu muziki yari imyaka igoye surtout kuri kote feminine ni ku gitsina gore kiravugika mu Kirundi nanzi kongira ntukana oya kiravugika mu Kirundi yaravuze igitsina cabiru oya nuko rero c'était bon ara ko nari nkiri muto deja parce que ara mama bavuga ngo bibaza imyaka yose deja fise urabona tumuzi kuva kera mu muziki nyantango gupambana muri industry nari nka 8e materi 9e naona jamu mu studio duro na ba masterland n'abandi tunakimbia gushika no munsi ariko aho hose naza yuko parti nini cyane nagerageza kunyegeza abavyeyi ko ndi mu cyo amapenzi impamvu no kuva mu muryango kandi usenga kandi urimba mu rusengero no ndacaririmba mu rushengero ndinjira Nairobi je ndaririmba muri eglise Nairobi nta bintu byo guciranira imanza bibayo ngo byawe okay umuntu ngo yinjingwa agatatuaje hano gusa amapana ko tabi wacu ariko ntibandabe nabi niko bisanzwe biva imico iratandukana bivanye n'igihugu
rero gushikura umunsi je novuga ko ndi proud narigeze kutaba proud vraiment kandi ndisikure cyane mu iyi minsi iheze tu haraje ibihugu turabisubiramo birampungabanya turabisubiramo kuko turacari nyene ingene waje nyene mu muziki reka kushira ibibazo 10 cyari mu mwanya wawe ahubwo ngaho nshatse ntugaruke inyuma bana yanje nuko rero mugabo gushikaho no musi bigeze nagiye kuraba kare mu gitondo ndiyumvira ndaye urubuga rwanje rushasha ndiyumvira hagati bwa muri jeyo cyanda gati kateretswe n'Imana ntigahenuka n'umuyaga kuri kwa Mungu bashazika bamamvye dada sinda badotuka kicoka kumukaremba hejuru iyo bahamvye imbuto kizani vyamwe kuri kwa Mungu urumva biravana uwo bahaze ubu ndagwa n'amapombe harabariko barabibona bakora umengo ntibako baravyumva Esther yatanguye umuziki kera nibaza ko ijyambira afata ku mujya n'ihenze yiga 3e primaire. Merci beaucoup Mbrash naye. Yiga 3e année primaire niho yafashe umujya wa jyambere umuziki. Hama acha kurabikunda. Nako mvugiza papa wanje ariko aririmba muri Lindira gato tugira tugenda aho nyene. Ico gihe ashobora kuca wiyumvira ati ni gute Esther yatanguye gukunda umuziki. Kugira bumve ingene wavuye mu muryango usanzwe ukunda umuziki mbwa bikakugora ingene twahinduye tuva muri gospel tukaja mu twa sekila reka duhere ngaho ijyambere experience yiwawe personnel gufata ku mujya vyagenze gute hari hehe bon kabazo keza kandi nari bakubazwa kera experience ya mbere muhira nani saba grand frère boss baravuza bo bamwe bari muri gospel abandi bari muri reggae abandi bari mu makaraoke n'indi rero hari uwitwa Timina Soro sinzi benshi baramuzi bamaze imisoro na trending mu ma live band ngahe Bujumbura niwe yatanguye kumfatisha basi novuga ko ari ku ngufu ahubwo nje namufashe ku ngufu kagati sasa bro jewe iki gitari kuguma ndakibona ngaha ndagicako ndengana ndibuka ko cyo gihe mama twariruka njya ku mwana mutonya koza ivyombo mva kakana cyo gihe nefise nka 8 ans never gutyo aho kujya koza ivyombo nanye ngo meza kazi canke mfashanye n'abandi bana tuvukana twarirukana mama uko mutundira je gusa mu bitaro utazi no kuvuza asha gusa nkagifata mva ndaryohewe na depose ndiko ndaciga nabwiye gusa nasabye timi ndakwingiza kamwe konyene gusa bisigaye jewe nzokwiyemera cyankundira akaza arafata umwa kwigisha biratira n'ubunebwe kankundira kanyigisha rero umunsi umwe acanyigisha kuvuza indirimbo yo muri kantike yavuga ntukine kubugingo uruvugo kucana kwari yo papa yakunda kuririmba agira asigure cyangwa kanyigisha ko umunsi umwe muzaza bona ndamutera surprise dans l'église papa ariko aririmba nanje ndi nyuma yo atazi umuntu ariko aravutse okay turajana haje bahejeje kuririmba abona abantu basamaye aheza kuririmba baca bakoma amashi acagira ngo niwe yaririmbye neza cyane kumbe bamutwaye namuhaye reka arahinduka inyuma ngo yaciyavuga kuri mikongo umwana dutashe ngo ahubwo ngo bamurabira ifana camagara mama niwe yatwara kurari y'abamu kandi yo manwanete ngo asha ngo umugore no munsi ngo niyo devoir wavuye ku ishuri niyo devoir mu muhe devoir ko naye ndavyumvise amanyamacharadu no mu yanga cyawa zibyo banda munyigisha gitaje je byaravuzwe muri eglise buya byahereye aho cyane rero ndabikunze cyane basi papa nawe ari mu bantu baci umva nako nagakuhaje yampaye kunyereka yuko mbaye mu mizishe hari cyo nzovamo canke ari kazoza runaka cyambandanirizaho iby'amajwi mfatana no witwa Shadrack niwe nubu unye ngira ngo azorinda abisazira gupanga amajwi urumva nyene kunyigisha ati jya mbere bigenda uku wowe niko nzi yarashirako baramuzi dore ko ndimbo twazivume abi Nairobi Yowe n'inkonze rashira ko ati ukuririmba ndaguririmbira ijyambere ugashuza kumvangira mu rya kabiri paka tu mva famille niyo jewe yatumye d'abord nkunda umuziki ndawinjiramo ko batuvugana bose sofa bage barabiheba bage kurongwa bacabibaye mabangaza mu rugo niki mugabo nuko rero famille byagenze l'histoire ya musique na famille nuko byari bimeze kono munsi urevuriwe mu muziki mwisengero muri chorale uragiye mu nyuma uragiye muri karaoke hama muri studio byaroroshe cyane ko iyo transition ihaba kimwe cyoroshe byagwa vyakiriye gute rero hanze okay hanze muri boîte cyangwa bakwirukanye oya abanye ati boîte narinzi niri gadada kweri
wowe je muri nabaza uduha umuco witwenge je mu munsi wa mbere niyumvira ko muziki ishobora kumbera akazi sinzi ko sinzi ko mwibuka independence yahuje abaririmbyi bose ya mbere kwigendera yarakiriho nyine icubahiro nani nkuru nziza yari yasenkana iyo twari kumwe n'abamukombozi ba Rarijo bakomeza gusenga twari benshi cyane sasa jewe naje ndumuyenkoni muri bo urumva ndimvira nje ngamwe abasitari bose je gukora iki namavutano nyene agitumwe naturakura ubutanye wana twari tuberewe cyo gihe rero yari amafaranga yanje ya mbere nari ndiye mu muziki novuga ko basi nakiriye nkagenda nayabitse no amahera ya mbere uciyabika cyanda ndabika ndanyegeza nti aya bamwe bo yamfatana cyo gihe mbasharanga imbari yari ibaze 300,000 yo muri 2014 ku mwana w'umunyeshure atamva atarigera ku bihumbi jana yikoreye ibihumbi jana byose senkani chanda niho natanguye kubonera yuko jewe muziki ishobora kuzovamo quelque chose rero kwiro turuva ndi mu makaraoke navyo nikwa kunene navuga nti bon jewe en fait papa nje afuye nkiri muto niga quatrième primaire muhira twarabana benshi sasa nkaraba mukecuru nawe yadandaza ibintu by'ibitenge abantu yari baje muri ville isoko rirasha muri 2012 Ucha numva ntabwo kuba desespere ndi umwana muto ndiko ndimvira none aba bro baraciga abana bari nyuma yanje n'abanyeshuri je nagira umwana agira 8 muri family wacu buya jewe nanje ndavuga je nakuze kuva kera nakuze niga imitwe n'ubu jewe mbuza amahera cyangwa pana mahera ngo narinze gusaba oya usaba wakora yakeneye ubari wese ariko kumva yuko basi nakoze barampenze gubura cyane numva umengo mu mutwe biranse ahubwo problem nagafise kuva nkiri umwana ndavuga none ngaha ko nta kintu umuntu yo create natanga kwanza mbwira mama avanye ko ninja mu by'imiziki subije ubwenge nyuma narigeze kubwira mama njewe cengira afite atura amatafari nubakinze y'abapangara Kwa mana kamwibutsa mama keko gatwenga tushabo bafise amavision kuva kera bo ivyo biti ngo we nonge kandi ndamubwira ngo nta nukora umuziki afata gitari nkaza ndaririmbira abantu ani bozo barama na kidogo tunaishi meraga umva abana basume ngo ndiko ndazana ama idea y'abana nyine bitangira byafashe cyane umva rero umunsi unjige nari muri église vraiment kandi naje gusenga dans l'église on a ma église yacu bakona bamishahara na nini urakora uwo mpemu y'Imana akoze ko anakusaidia kitu nanje ndaraba none nzoguma n'icyo ndindiriye maka bakogweko niyo nzobaho cyane atangura rero haza umujamaraho twakorana muri église nyine ati Esther iyo mpano yawe bashoge naravuza piano muri église nkongira nkaririmba mva nari muri dere mukuru Esther iyo mpano yawe arano no kujana quelque part mugabo binkundiye nta bindi bizobikujanye je ntageze umyenda kujane juste tuteramisha abantu uhembwe kuvyumva gutyo numva karenje mushahara sasa question ayo masaha mutahira ko mindawiza no muhira kwa mama ntwaneti kweri nzotaha ayo masaha kibanda cyo rya mbere ndahanda muhenda mbere ati burya jewe no musi amakuru d'histoire babona mfise kuja muri centre jeune kubossa mo twakunda kubesha okay centre jeune bigara saa 3 nagenda nava saa 3 nkiranje ya masaha ya saa 5 ageze nje namubesha ibintu byinshi babona bazo kuntera catch mi barabara urabona ukuntu ngo ntuzosubire abantu ngo tuzofaza turi ugarana ngo bossere ngane no baho nta bossa muri centre byo ukunda nibyo kwinjira bo aho zari kumanyanga umunsi umwe rero ndiko ndibuka neza ingene byagenze ngo ninjire studio nabanje mpura n'umujamara hanyumva nyene kuri scene nk'uko ndiko ndaririmba nashuje ati uzashanda gukorera akaririmbo muri studio so cyo gihe umuntu yari mugenzi umengo wa nozenya wa Kivodo ewa ndavuga ndi bya vrai cyandagenda ari studio ya Kigazi kora akarimbo kapiga swata je niyo producteur nawe yarameze ukunyene byari gucumbage urahabona mu kibitoki Kivodo mugakaza kumviza yakakarimbo nta kigenda bakakomva mu kintu nawe nyene urabona nyene mbye gihara kiri mu neza shushe kuri za radio disi naje nkabona ingana baguma bakaprisa kandi ngano bandanye ibyo baseri
Vyofata. Buya rero masane twaje guhurira muri yo cinquantenaire tuje gukora iyo ndirimbo ko yari yayikoze. Tuvayo yumva nyene ndirimvye arambwira ati wewe ndaguhaye rendezvous ya for free mu studio. None akoze akarimbo ka mbere nka YouTube twamenya gukoresha birenze twasura ku maradiyo. Ku radio bariko barakavuza. Numva mera aragarikije ubugari yari karajya. Ku muntu ko arimba nka Esther wanje. Mwavyumvise mwebwe. Nanje nje ibyo bintu navyonza ariko ndamaramara jewe indirimbo yavuze gute karimbo k'urukundo pana gospel kavuga kitwa ntuje kure yanje niyo ndirimbo yatanga kuja kuri radio baby ntuje kure yanje ari alright quand même harabarutse maze igihe muri no mukadukurikirana byose aho nakigazi ati naciye ndayimenya ibaze we dada we zogwagati oya reka kadavuga ngo nacomora hariho n'abaze bambwira bati wewe ngo niwe gitangura journalist donc ntibakuzi kuje barababimbira kujya twafashaga pause barabambwira ngo jewe ngo turakagaruka nguri mushasha mu muziki uri nyuma ya Mona World Show kanga ya Monia Fleur byoshika all my love uje bunyenesha karimbo kawe kambere ni all my love amakuru bafise urumva rero data inkuru ishigenda uko bamaze gukora karirimbo niko guca ntangura kwiyumvamo nyene ibintu bya studio abantu bazaraza ico gihe ntangenza nda baking to baking hari ama baking mission nafashe nari imvira tanazi ba J Fire bande ba na Melissa ari ibyo menshi nibuka ba generation 4 hari indi project nibuka bakamubagara mu baking harimo baking iwawe indirimbo mbere Melissa ndayibuka pana si yambere imwe yaririmbira umunyeshuri yari cyanya J5 umunyeshuri yari J5 apana gya J5 ashanikwe iraza kuza bibandanye cyo ndabikubwiye nyazo turayibuka urumva re nimwe mwashitseyo na baking wageze of course cyane harana bataza kumenya ari bandikazi ibyo uvuze generation abagenzi barazi ndabwo nazo bazi generation beta bamberi alpha Jenny nazo bazi my dear numva rero akamizi kumva naciye nguma niko mva navyaza hako jewe mva muri eglise hasi ndo ndafasha mu baking je munyira nivyo bitanu nitahira sawa anza bitanu chogi nyamoshe déplacement ya 3000 kora heje siriyo munyuma rero cyo ndimvira mva ndaguma ndakora karere yanje iragenda kugeza aho nagiye guhura na Hope Talent nani yitwa Robert we yabaye umushehe ntakijya mu by'imiziki muri Hope Talent rero noneho yagiye ku explore antwe ndacakora amakaraoke kuke nyene turirimura turembeje twa Serinjo ntiworaba nizo siri mu gucika Chandinja muri Hope Talent yawana fanya muziki haipandi fanya muziki swata kwa kundi nyene nyamitwe ndaza nimuje ndatera inkuru kigene ntuze yagisora muzeye kidumwe yagisora telenovela habandi banzasoka feel of iragisibye cyaje kandi ndabatera inkuru je nkano ukikora akagakava aho ubona biragenze neza ko jewe ndabona ivyo kuvuga ngo ndiko ndabahati nyimbo twangwa tupiti hapa nkaturirimba tukaryoha ndibuka ko nakeza nete yaje kuntemberera bashushe ngo warandoze ngo ndirimbo birakaze mugabo site ko muzari umuntu yubitse ikintu hejuru ya Chanda sura mu feel love ndasoka gusa nyene sat bin hari reaction yatari yabigize ko yarapostinze bisanzwe karimbo karavansa abantu baragakunda kandi yari kunshimira ko je naraga promotinze gusumbuka yagakoze uje umuntu ukore kava indirimbo mwija myaka ukoze kava waweje kwikora narabeshi bazikora kandi feel love ya kava yiwawe yari fisa kandi ngaka ewana mbona yana postinze bisanzwe c'était comme si basiye ko je nagiye ko ya postinze mugabo intego yanje aiku unataka kupasua upite binaisha hapa zibia urubera kunde gucavuga tugire ne remix yayo mugabo kijagihe nk'umuririmbyi kijagihe nta remix menshi bakora oya ntaye bakora ubunya ni indirimbo ivuye abantu baca urume ngo nibogira remix kandi akava ntivyatahuke remix yo nari nshaka ko nari nshaka gusa aze avuga ati akarimbo urabona gusa après mwarakoranye twakoranye n'ije bon iyo ni inde etape aho nari namaze deja kupasura mugabo mwarakoranye ufite cyo shatse gushika ko ni ndabizi ko mayifitanye cyo gushika ko nuko
ndakunda kubibwira abantu bagitangura canke afise indoto ujye uri kurarondera no munsi ntumuronke hari gihe ari bazokurondera yes dream gusa bandanya gusokomereza bas by the way rero iyo television irasohoka niho naboneye ko vraiment navuga ati apa sasa Kidumu nawe umuntu afise impano ashagira share de pool cyo gihe ndo nzi narasi atwataje nari nkiko ndarondera nimero ziba mvuga nti muzenda mutora Kidumu vipi none urabizi ko nasohoye indimbo yawe ho kuri YouTube canke YouTube yanje ntizwi bibaza ibibazo n'ibindi nkiko ndiba wenyene caranyandikiye urumva ko agati iyi nimero ndahawe n'umujournaliste kununku uvuka he ndamubwira nti vraiment jewe ntigirishije vraiment urankuye ndemeye yakava by the way urafite izindi projet utiyambaza aho nyene ndazifise urashobora kuza Nairobi ufise projet woba wateguye ariyo yose twumve ko twayidugira dada narenda birota narenda zinga impuzu ndabwira muhira famille ko barampinga ngo toka uko ni benshi bafashe iyo tukiraho nyene ni benshi yo kalabo batayitahuye kuko ego ni Estanish ariko arazamuka ariko aravyuka epuf korabo ya mbere ikubise avec le leader jewe harano batubuza kubivuga mugabo jewe uvuze legend mu muziki yaza Kidumu nduguri kwimana jewe uvuze kandi aho onyasi imituri ko twapingana kandi ntibinanda kandi ari byo inside barabizi bari cyambo ciwe basi legend iri muri gumane mugabo mwite basi sokuru kuko arashaje kubasoma kandi ntaco bitandukaniye ko n'icongereza n'ikirundi ni dadi n'ukuri rero amin numva shaka kumenya uko wiyaki iyo sentiment yidushiremo ingene urabonye mesa birabaye cyese ngene bisigura basi mengo nanje birande uri lengegwa ariko mpanda bivuga nkabona mengo nanje ni movie nakinye ni vyabaye undi movie wakinye bavuga ati movie mengo narigeze kwikina urumva kwera ko deja urabona niho nari nkeze ishure niho nari nkibyara nk'akana kanje ka mbere parce que naheje ishure j'avais 19 ans ndiko ndinja muri 20 urabona nari mu bihe bigoye ariko ukuntu no kubwira TikTok nanje naciye niruka gatike ndagahigaho nyene fast nakuye kunyumba na mambia bukecuru para mama n'umufana wa Kidumu mwaneti Kidumu gisikia ngo yashaka kwamwigereranya kwamwigera ngo bagenda gahoro nimuzohendwe atoba umuntu yamanje kuziwe ati siwe ngatora message mama nguyu Kidumu yanyandikiye giyo akashana yitekera ngo burarota ni kurambare kutukanjura nsigiraho usigaye wimenye ndaza ndabibwira sister ngani ega jewe kuno agatwenga sawa ndihorera nditegera impuda ntibyaje Nairobi ngo ribuka ko musaza wari yari ngo ni wabonana na Kidumu ukaburana nawe Tini washikari ukamubura kimugiye kuraba uramaramarira kuri musaza ndahicara somere ya mbere nanje namwumvuga none duheze ndisoke je nakwereka abone meza zati akaroga ke nafi kwa mwana we kandi ubore ndakugide zaniyo projet nanaje projet zibiri nkimwumvisha umbamwe nta nindi ndashiramo ngoya byo ni bikenewe tubiye muri studio wingwe deje ngo twahejeje config acharagena mugabo nyina ari ukuntu nyine ora umuntu kame mugiye kwa muri legend arakujana muri mood yiwe arambwira ati hano onye akantu tugakosore warakaduze cyane mera nk'umuntu akamano akarinje n'ama surprise nyebye muri studio tatora indirimbo ndimbira heze aguma ndiko ndababwa nawo muzari itekanye bagati nani bwo kora bashona nini tuba tuza amasezo amahita asohokamo we hora mbambwe ntari gadufise muhira umwana harezi ntakibakire ntaco umwana abeho neza wowe ntufungura ufise aho ryama madame hari cyo mupfa kuri twe tubanye neza nikana rero ndakwereka icyo bitumuze ugiye ukora projet Kidumu yakwakiriye wiwe arakugaburira vyose arabikora nashikiye mu muryango wiwe wambwira ati hano ndaguhaye izina mukobwa wa Nishi mukobwa wa Kidumu kugeza mwana we yampamagara Estanish na Kidumu kibido gushikora munsi agakuje diza hakimpamagara Estanish na Kidumu kibido misi yose
indirimbo irabaye data namubwiye ati nukuri je numva uri kuranyotetse kubera twaramaze 6 mois indirimbo nguma ndayumva nca mu matwi projet utarayisohora yego nukuri video turakora ariko ndirimbo twayibonye nyuma y'amezi 6 ikoze nyuma y'amezi 6 nyuma y'amezi 6 kumviriza projet ko imeze neza ikosowe wow video rero acaje mwandi mezi abiri abaye amezi 8 twari tuzi indirimbo bajya ari igihera reka numva nyene ntanguye jewe mengo noyiba urumva ndayisohora Tiknaro yisohora kunye haragari gihanyima na project uwo mwana ukunda mubona shusha arayisohora Ewana kare ndimbe explose kandi je nabishimye Imana iyo iza gusukora ko problem nashengira ishaka yatumira kugira kuri ya YouTube bayigira gatatu ya mbere isohokana nawo mbamwe yaragiye jana n'indimbo zose nari mfiseko ya kabiri yari ije twashe dusomva mugabo twache twicrea après yava ikiribwa kwa kundi nyene ma system sijuye bagambanye zihati twamaze kwanonsa ko indimbo tugira tuyishire ku rubuga ashiri wanje by the way nashimye Imana ko je iza kuji wanje sinaza yuko mbamwe yari gutobora nkuko vyagenze kora ko ico gihe nari mfise ababone badashika n'igihumbi kwa kundi umuntu yikaza urabona sunika gasubira hamushikora indirimbo ico gihe kidumu yari nko mu makarante 50,000 Tena zakitari gushikaho igeze no munsi. Basi nimba mbamushira bagutyo nyuma emotion mashaka ngiye gutaha mu gihugu nkiri mu Rwanda numva ntarashika no mu Burundi nkiri Kigali numva ibintu byatwitse Marina mbonye rasara ndavuga nti none kumbe yasonge byagenze gutya biko bigenda uko Marina kuzanaho acha bakubana na kidumu bashaka ko kajya kantu kaguma kagaruka ati dutwike natwe kandi kantu koza kare naka kandi bashiramo ngo baciye bakreya kagashego ntusubiramo cyane murimba twega abana twari twabiririmbye ega yari machine yari machine ngirira kapera ababivugana ngabatwenga aririmba pana kubivuga Nuwatwenga dada. Nirimba none ririmba reka tubirire bitako bimeze. Basi ima kapera nzorera. Narabibona niyumvira yuko nazakunda yo. Numva urukundo rudashoboka ababivuga nabo nk'abatwenga. Konuva bavuga ni nk'abatwenga nikiwe. Sawa. Nk'abatwenga. Indirimbo irasohotse, indirimbo iratumye Estanish tumumenya sininya kubivuga. Ego hari abari bakuzi nkaba ndakunda kubwira abantu ko je nateramiye muri Master Music ntibavyumve. Bakibaza ngo ni blague abantu twateramira mu ko ba Kivodo hari yanya muri One Production uturigara twari vira aba journaliste twari tukuzi kuko warazi kwagira izo baking mugabo kandi songa mwaramvuga ataga kuko kuvuga karimbe ukata oya nitwana kuvuga ko kijya gihe n'abantu bakesta baririmba basohoka kuko mbere na mbere hari impamvu nyinshi zatuma mudasohoka ntitwari bwumva umuziki wacu cyane twari tucumva za Bestanas twari zo ndirimbo twari tucumva za Shankira twari tucumva izo ndirimbo twari bwumve yuko barayisi uko wabine gufata nizo ndirimbo twumva mu matwi bati ID band nitwari bwashikano tuvume ngo twokwicara muri studio nkuno munsi kuva mu gatondo shaka kumugoroba twumviriza imiziki wacu niyo nindi ntambwe nziza twashitseko uretse ko tumviriza za bose mugatumviriza uyu wacu urumva so urashitse uraje ahantu hose wahonyora kijyagiye ari umbamwo disho ntuma muranda abadada kuri kijye Imana itama yake kantu ko kuduza uragafise zurahenda batakunze ibituzura na wewe nanize ko wavuge mu bindi byose sinzi none ugira wowe yonza ko wameze kurya hiyagiye cyawo mbamwo nibaza yuko ugiye cyawo mbamwo jewe ari nibyo bihekirwa kabamo kino gihe kubera ko je naza yuko even Kampala na Dar es Salaam batumva Kirundi Kampala nta Kirundi bumva mugabo niyo ndirimbo no Night Club yego niyo avuga kugeza aho mvuga ati none iyi nyimbo nibitugane none nkaca niraba rero saka mutukenye ndagusa ndasa kandi ari bwangane nuko
barukira kamane. Haravuzwe ibintu byinshi nyuma y'irya ndirimbo nkuko sanzwe tubimenyereye. Ndakunda kuvuga ico kintu iyo umukobwa ateye imbere hazi ibintu byinshi. Byaravuzwe yuko ugenda wabikoze ko wagendanye indirimbo yashitse ko wagendanye na Kidumu kugenda dutambuka. Ubyo nyene nshatse ko byaravuze ko mwakundanye. Turamenyereye yuko kugira ino hari uburofa buhari ndabwita uburofa mu mbabarire kuko kugira umukobwa atera imbere ategerezwa kurinda gutanga ubwambure bwiwe ategerezwa kugira iki. Mbega nizahe ngaruka na yahe majambo wumvise avuye kuri irya ndirimbo yoba yaragukomerekeje nka Stylish nk'umukobwa. Ico tuma navuze umuziki ndundi kobwa nk'umukobwa amabuye watewe amajambo wabwiwe yo barayahe. Nakumiro no uriko uravuga nakumiro kari kagarutse mugabo je bon en fait avant abizi ko navyumvise nkarira nararize vraiment nibaza yuko bwari ubwa mbere mfashe decision yo guhagarika umuziki mugabo Kiduma arambwira ati none wa mwana wowe waje muri industry utazi intambara uri kugwana kwe utazi ihuzanye kwera ko bijya bintu jewe bon avant twabifashe nkaho mengo ko jenje nako ndasufra jenyine muzewe yasanga bimenyereye yasanga amenyereye kugwana n'ivyo izo mvugo niki je nanje c'était la première fois numva umuntu amvuze yuko jewe vraiment angalia kwanza na watu angalia tuache tana music wanga kwanza na miaka watu banazidi ego sinanse yuko nanjewe ishuga ndaronse no gitamo cyangwa bigenze gute mugabo urashakisha ugata sade vuda ati sinanse nari mpajije kwera warurifise hafi kugira ngaha hari ishuga dade gushaka nti sawa yabibonye ngaca ndimana yandikira ndamuhene akunyera uzadade je nakijije haleluya numva re ndavuga ati none mu vieux deje da kuba byifuza kweri ki yari kurinda kunshikiza muri famille wiye sengera mbiye fata hotel tuzoriha bigenda ukuntu mugabo wenyene yagomba yuko ibyo bintu genre basi ntanariyezo basigeze ba sinoko ndasigura byinshi mugabo yagufashe nk'umwana agomba gukuza mu muziki. Yes kandi atabintu by'amajoke birimo ibyo byo gufitira no yakora sino nibaza yuko sukuvuga yuko numuntu sinzi kahise kiyo canke ibyamubaye ko nanje yewe ndi umuntu peut-être nta wunzi ndane wo ndiwe ariko relation yanje na Kidumu ni umwana nasi gushika no munsi kuko ibyo bintu byaragiye nuno munsi biragaruka kandi ejo tusoriye ndimbo ya kabiri kugushuhira biragaruka abantu bagize ngo ni buzz mugabo harageze igihe bwenge bugaruka kwa muka Kidumu ati kabiri kose oya tikajya kantu bigeze kubavuga ko kinda tiyumvira icabikuye kukumbe bagateranya tena basuye kandi kwandika turi gusa jewe nje ndagena namubwira nti mama yake ubishinga ibintu byari iwacu hariya too much kandi muzehe numuntu afise amateka menshi ubunye bo bariko bararondera ikintu cyose cyo tuma iyo nonekara mugabo ntibishobora gukunda nabo bari ugomba biherero umwanya zomuciye intege Kidumu tubazo mwibagira pour du bon ndamushiramo intege ndamwumvisha ko ibintu by'amabeze ndabakwiye kubiheza gashira basi ico gihe Esther agize yo success ari umwana umujene mama atari umuvyeyi akamama gato atari umuvyeyi atarongo n'umuvyeyi atarongo atari ku mugabo haravuzwe byinshi yuko ushobora kuba watwaye iganda kubera wagiye mu muziki nko abakobwa benshi bagiye mu muziki baca diplome hano twigeze twiyumvira hari n'abantu mu maso mu mutwe wacu batazi ko we wize kaje ndabitwaye 2017 kuri Dora Plain okay merci wari kuri Dora Plain nyene mvuze nti diplome yinda umva twabona ko ni vya bindi arashushe kandi benshi baravuze bati kwa vyaye agira hebe muziki ujya mwanya wuko Esther abaye umuvyeyi uri kurakora n'umuziki umuryango wavyakiriye gute ubwo wavyakiriye gute shaje naza yuko umuntu atinyingwe ntatinyiye mwinjiranye n'ukuri nari vize ubwoba cyambere hageze igihe ni ibyo bita kwikuramo ubwenge kudizima data kabisa connection bona ko uruvugo rwabaye rwinsha natwaye nkiri ku ishuri musique ijamwo je naza yuko banandenganije kuko iyo nda bagiye kumenya deja mfise umwana w'umwaka sigura yuko barahushanije kuvyara jewe yabaye nka accident si violence mugari nka accident ya hehe urishenda ushavuga ngo ni accident yawe wewe nazo ubote banavuga ngo ni baka bazari
Okay. nituganira ngo bivamye Okay. kigisutwa nande wamuye ugahena ubuvyaye narimba jije bashizemo ubuvyaye wagiye mu busambanyi urize usambana waje sinasambanye baransambanije oya bagusambanije baransambanije bagufasha ku ngufu jana narakana gata okay voilà bari bamfashe ku ngufu mugabo nari bwafata ama decision kandi niko onjesha numviriza ko kono babivuye kuya kuno babivuga ko biryoshe nyene babona basi nda ikaingia iva gutera ikimenyi ndiko navuga story babaje kuna ugashugira gutyo arukira kana gato haje ndirinji na wewe nawe ni accident oya je sinigira mbesha nukuri n'Imana yonamana accident ya kabiri turayishika kuko bari kuriruka saba turacari mu ya mbere byagenze ko nawe ko ari accident ndavyaye kuko sinshobora sineza yuko notegura kuvyara vuma nkiri kwishuri jamais de la vie umuryango wavyakiriye gute nta na bimwe bakiriye neza ko nkuko babivuga nyene mugabo mama wanje jewe ni mugenzi ararakara muga mu nyuma kanyumviriza mama basi ikintu cyatumye mbabarira yihuse darene je nakuze ndi gwagwana kwa nyina bawana ruraho tubaza ibikorwa donc ibyunguka ntigeze mbona basimuga kuko kabajene ngo bahunguduhungo ngo mvuye kwishuri ngo nanje ngo nafatanye n'utundi twa by the way muteye wanje we yarishuhira nyene tukamenya ati ubu atrendinze na fulani we petite bakabona mwana akora mukubita mugabo je nta nkoni yibisheri ishusho rigeze ngo ni mu bushushu ngo ahubwo baguye mu gahundwe mukuru wanje ati oya sinishi wiwacu nundi muntu mwihenzeko ntibigeze banamborana n'agahungu ngo kiyerereze uko yabashe nsibaho kwera inde dufate ko barugiye kugira akaririmbo ko arana ko asanzwe mvanga imiziki oya ahubwo yesterday ya Masa Music ujya mwana n'umuzukuru wa Masa Music ico no gishigikira vrema ico twokivuga twese Masa Music ile turahuriye nakumbuka bingi nakumbuka bingi asikata unasikia ili hapa hapa ndilia machozi kakataka kutoka naona akebaja munda mugabo kati rero urumva ujya twahuriyeyo gusa turababagenge mugabo mwarakundanye je ntitwakundanye ico ndakivuza kuri televiziyo n'ikiganiro azokirabe mezuku ezi twakundanye jewe no mparuye no muri nombre y'aba ex offices simwana mushiremo kuko je mvuga ko aba ex offices nabo mwavyaranye kwa mwaravyaranye ni kugira ngo aje mu apana kuvuga kuvyarana kujya kuno umuntu yibuka ngo l'histoire nagiranye n'umuntu bana birashika umuntu mwarakundanye ngo sanga mwaranditse tuntu basi hari utuntu tukwibutsa je histoire cette histoire nta ihari histoire ihari ni uko yanteye inda amanteye inda ndayivyara je nyene atanazi ngira ngo none munsi sinzi we never know sino bivuga ko vyinshi mugabo ntabwo yagize effort yuko vraiment hobaho l'histoire vraiment you ex mugabo histoire papa enfant irahari relation papa enfant irahari ihari kubwo kubera wazi ko umwana hari ngashukwa pa que la fille bari en relation ntigera zakuraba umwana nta sorti bagira n'umwana nese ndi ngaha none hari ahantu murabona ngo mubone ngo ifoto ya Dijenis na Queen wanje canke se umwana wiwe oya no banda mubesha mwe novuga ko amuhakana aramwemera ndabibeshe kweri ariko kumwemera si ku majambo data nawe baravya urabitse kwemera umwana si gucyanye barabonye iyo mvuze ngo je ko mfise umu ex umwe nemera mu buzima ni indra mutubarira uramuzi ntawe tuzi bafise ico siguye kubera ko uwo muntu twe nawe tuzi uwo Max wemera mu buzima ninde uramuzi ntawe tuzi amategeko manager ujya vraiment twese turamwemera abatamubonanye kaniho rero kubera ko kandi ngo niwe yatumye ngo canga uheba ngo ibintu byo gukundana ujya cyana cyenda oya so yabitumye so yabitumye ahubwo nibihuhusi n'imiyaga ibihuhusi vyinshi baramurotse
bataramuroga byari bimeze neza. Murabeshera uburozi gamana. Bataramuroga. Jama kumfise nuko we watanguye ugira ingeso mbi niwe wabitumye urukundo rwanyu ruhagara. Niko yavuze kandi ndabivuga byose. Siko yabivuze rero ndabwa amakuru ufise. Urana ese burya biragoye. We wazi gituma basi. Jesse nkunda kuvuga ngo musu bwa mbere mvuze je ivyo byanditse ngaho kuri television. Ni ubwa mbere bivuze. Ngo ibintu nguko nuko. Donc je hari ibintu ntashobora kuvuga ngo ngomba nzane toute histoire kuri television. Ngo koma ngo vyagenze. Abantu bashobora kumbona je uko je nije mboneka nije ngaragara. Oya mugabo mategeko nta numwe yaje muri yaragaragara amategeko. Nta numwe yaje muri relation y'amategeko nanishe ngo amenye ngo ibintu vyagenze kandi jiskame. Muga nawe yaragaragara sese. Ahubwo abantu nimbabara jewe yagaragara ko ntigeze ndamuhakana kandi nawe ntiyampakanya. Je image ya nyuma fisi niyo turi kumwe ndiko ndamugira amategeko waranyeze jewe vre muja kwa nishi none wowe acambwira ngo je niwe nahisemo munyuma nza numva mwavanya yakubwiye ngo none ko atanshize mu mutwe none umva rero ngo mwavyumvise sije ndabivuze mwafuye ko atakurongoye dada nibere for histoire oyarindira gutuma ndira je naheruka nzora marene tugende buho marene waheruka kandi wawo mu mbere mukeba je ndakubera umukeba kandi usanga uri mubone batumye na yose yacu sambuka rindira gato je ndakubera umukeba wanje yarifise ngubu banyihakanye muri kumwe mukeba wanje banyihakanye muri kumwe je nanje nzobeshogwa vyinshi nawe wosanga uziyara ni wewe umviriza ibyo uko muza muri hishanya mugomba kandi uravuga ko urasanye mwashatse gusangira uhisha nitumenye yari no mbere ko mwaje kubimenya mwebwe haheze nk'umwaka twe tugendana nk'abagenzi kubera ko je vraiment gituma ndamwemera niwe muntu vraiment yankunze akankundira abana kandi vraiment novuga ko jusqu'à mena abana ni wese w'abana akagukundira n'akazi kanje yagakunze mugane ko katumye ahubwo ibintu byose bigenda nabi mwebwe mu zindi version yiwanyu yo kwitwara keyo mwatwereka manager oya manager have jewe ngo kuboneka nabi nubwo muzo muronka he mukazomubaza ngo ababwiye nta kintu nta hezo nimwe afise yatumye je nawe tutandukana ico kintu twese kiradutera amakenga none mwapfuye none gashaho by'akazi manager keza kupenda franga zaidi ya muimbaji afu ega wani ibintu by'abari byo gituma mengo birimo sawa twanda ndumye ibintu by'aba manager nakazi n'umuririmbyi nakazi gasaba patience twebwe nitwigeze dufuhiranira kuko ni ibintu yaramenyereye ngo ndi kuri stage umufana ngwakoze kwitako byo n'ibyo burofa ngo gute na gute ngo habaye ngo konta byo n'ibintu vyema tutagita ahubwo twe ntitwanavyibuka by the way franga kitu kibaya sana yabawe na management ya Bukivu Lab kubera ko nije namwinjije muri Bukivu nije we namwigishije akazi nije namugize mu manager hama urundi buramumenya nko manager après tangwa kukinira mu mugongo wanje dirizi na passé bana déposer manani ma contrat mu page bikagenda gutya sinumvuga vyinshi vraiment ariko kubwanje naza yuko habaye nk'icyuka kinini cyatumye ntangura kumenya rero barakujya kuntu umuntu umenya nkonta wanyu ugati kumbe amafaranga yinjiye imisira aranda nyene hari akandi gashusho darene ntarenda muzi ko nciye mbona mwendere geste uko bitangura kufata indi ntumbero nkuko twaragezwe nambwa ati jewe numva umengo gukora as management muri mbitwa bihagarike twirere umugabo n'umugore ndabivuze nga kuri televiziyo kikaro nashaka cyumve ko jewe ntigeze ndamubwira nti Smile aho bigeze relation yatevye cyane tugira ubugere nije natangwe kuzanije cyumvira tubwire mariage wa mugabo Mwanzo kwa mugabo y'umugabo tubwire mariage kuvyara twavyaye tumaze imyaka irenga 5 turi kumwe none wowe nibiki ufise ikihe kibazo ushaka tugume dutemberana nk'abafiancé chéri chouchou paka ryari kugeza aho jewe bivaye n'ukuntu abantu bamubona na mama wanje rega yanyize yatevye yanyize basi je nta muntu nshinda w'amakosa cyo tumwana numiwe kabagahomera buri mwabwo nkagoma mpoze nkavuga nti kujya ugira traumatisme uvuga nti none huri navuga buri muntu wese arantira amabuye kaba yakamizwe n'ingoma hageze bana bavuga nti oya
abaririmbyi muragoye aho niho wagoranye twese uzi ko ari wamugoye Ismail aratekereza nigasha na mama arinza bivuga okay uramusavye ubugeni acara vya mu nyuma Imana ishimwe mukuru wanje hari umugenzi wiwe nyene wo muri ubundi mujama muri famille mugabo wiwe yamusanze ahantu nyene ariko aravuga utuntu acara mu chokoda ati bofu gute ngo bofu waho ngone ngo rosura umugabo wanishe kuva ryari Petero yakanye Yesu inkoko imaze kubika gato bakakwame muri kodi sasa atabizi kaodio kachaka wosubizamwo iki je gusa nce mvuga ntibisigaye na social media nkeneye ko mwinjizamwe bya vie privée yiwanje ubuzima bwanje bwa relation ubihore ndabihore tubandaniza akazi fresh aya mwe byaje gusakara ari wonyene atanguye kuvye nari narihore naca ngaha Simeri yatubwiye ko byaje urumva naca ngaha mwapfuye ko yakwihakanye ko nanyihakanye hagiyemo mariage yakwimye mariage hagiyemo namusabye demande hagiyemo akazi rindire esifaka demande simutera demande akakwambia no ega dada je ndi romantique je warafukanye bisubire mu veti mepuze kakundi zamani warisabiye ubugeni barakwanga okay bon après biba vyinshi muca muravana impamvu y'ivyo harajamo entretien n'abagenzi biyo kuko jewe nibaza yuko na jewe bon so kwishinga ntashaka kuyivuga nibaza yuko jewe ndi mu bakobwa ba mbere Ismail yarakunda nabiye kirekire kandi bamubereye jewe nabaye umwizigiko kandi na famille yiwe yari ibizi ko jewe Ismail yarafise kumushimira mu bintu byinshi nari namugize umuntu w'umugabo ariko nyine urabona no forcing love niko emeranye yabiririmbye ikintu chance urakireka inyuma Ismail kugira mbere ko tusubira mu muziki tubazaye ubuzima bw'urukundo rwawe turuheze ntusotora singanda gusotora inyuma Ismail twebwe tuzi Esther wicucu inyuma Esther mitubonye uyu Esther geze yamara nk'abagabo nanje bazwa ninya kubivuga nani mputu za Ismail je ntazo nigeze nambara ntazo nigeze muhora tugenda buhoro warazambara mu bwabo muri sexy none ubuho kimbuza kuba sexy nigiye video yanje maze kugusorera hari sexy ufata ko ari bikomere ibikomere vyiye ibikomere birahindura inyambaro byo guhebwa n'umutima Darlene nawe ngo ibikomere birahindura inyambaro none depuis wewe tuzinanye nambara gute je ndiko mvugira abafanze gari maze abafanze bandungikiye wunzi kera niko wavuze ndakuzambara nkuko jamais de lave ibi nivyo muri video data ndabitse zana none ndabereke nawe ubereke iki ivyo nyine unyeretse nta na kimwe nivyo muri video kandi cya kabiri uvuga ngo nivyo muri video none umuntu wese aragira look yiwe w'umuzungu none wowe uko wambaye niko ruzi twambaye mu rubanza barambaye costume kwere voilà hama uko tukubona kuri television niko wambaye muhira uri kurateka idira yabagiye kugira ngo ushobore gumana mbonje twa turagenda buke buke hamuka bufise kandi apare ivyo byose uvuga ati jewe nka kujya kwipinjama urafise preference y'ipinjama wewe urarama uvuga ati jewe ndakunda kurara mu gapinjama kari sexy canke nkunda kurara mu shandara ni pantaro ni shati sayo ni kwawe na jeans rero umuntu wese aragira preference atiwe ariko kandi akabaho no kuba je mu bintu nubaha ndubaha akazi kangaburira mana akazi kama amafaranga ndakubaha cyane gose mugabo bivuze ngo muvugira abafana urihenze kuko abafana jewe dufisanye ibindi buzima banzi kandi ibyo byose ndazi ko ibyo byose babizi ahubwo bagiye kuvyongerwa namwe bamenyesha makuru imbere yuko ndagushimira ushaka kuba afise ikibazo ushaka kumbaza ndaguhe nawe umwanya atacu ufise ucushimira abafana doze ikiganiro ndayikubatse uri en couple cyangwa nturi en couple je ndi en couple mwana n'umugabo mu nzu oya no kuba no kuba n'umugabo mu nzu none sikindi kibazo cya kabiri oya na mugabo tubana mu nzu ndi en couple urashaka ikibazo cy'uwanje sezera abana ikiganiro kiraheze unashaka kuana busutu kaniho rero ico kibazo ndokikumaza inbox oya kimbarize no ngaje sininya abantu babizi barabizi ko je natinya kwishura ikintu nakimwe oya ni kibazo cy'ubusutu twa friend oya mwizina rya Yesu nshon nishura jewe ni nyuma uvuga cyane ndagusavye mwami Imana yimwemi gire mufati ijoro yiza abakunzi bayaga
sezera abakunzi ba Estanishe n'abakunzi bacu. Yes, ndabakunda cyane mwakoze cyane kuri kiganiro nongera ndabatumira kandi kuja ku subscribing channel yanje nshasha ku bantu mutari muzi ko nibwe chaîne hama mongera murabe indirimbo zanje zibiri ziriko ziryoshe cyane gusumba izindi zose zinga mu gihugu cy'u Burundi harimo My Love akaba Miracle mugende muzirabe mutiriyo comment bisigaye ndabakunda gose wakoze Darlene wakoze no kunchokoreza ubwonko ukamvugisha amajambo menshi nyishura n'ibidakenewe nakoze cyane ese ndagushimire cyane wakoze cyane narinda gukumbuye nk'umugenzi narinda gukumbuye nk'umuririmbyi abantu mwamubona niyegereza cyane abaririmbyi bikibaza ngo kubishirako I've been in this industry kuva ndi umwana muto je naratavye no ku stage ndabibwira ntibavyemera miswati sivyo tugira tuvuge reka ndabashimire cyane kuba mubandanya mugira subscribe no kuri yaga yacu kugira ngo tubandanye dutera imbere Imana ibagirire neza mugiraho muba mubahwa shetani ababonye yiruke imigisha n'imeza agiro Imana ibe kuri mwebwe no kubanyu bose mwakoze kuturaba gushika ngaha ciao bye bye bisous